Kaze bakunzi ba Kenanti TV mu biganiro byacu tubashikiriza byinshi tuhura n'abatandukanye mu mirimo yabo ya misi yose aba bari ku kazi ariko barakora imyuga bitandukanye ndetse bakatuganira ku buzima bwabo muri rusangi ibyo bakora naho babigejeje n'ingene bari ko abikora. Kuno munsi turi kumwe na SUN-K umuririmvyi ariko sibe vyonye nakora murabibona sanzwe anafasha bigeme kubegwa tuvuga uko mwijambo rimwe. SUN-K salam safi mugenzi ni more neza shimira Imana kabisa nawe ni sawa ndibatse turashima so twagusanze ku kazi SUN-K twe tuzi ko tuje kuganira ku bijyanye n'umuziki ariko dusanze uri kurakorana bino niko kazi kawe kamisi yose kandi niko kazi kanje kamisi yose ariko ndabivanga ndakora n'umuziki nkongera nkakora naka uko ndiko kambesheje ego n'amafaranga yo gukora umuziki ndakura muri aka kazi nyene. Umuziki wose sanzwe utakwinjiriza umuziki kubisanzwe tuwe nkatwe tuba tukirondeza ntiharagera yuko umuziki tuwukamisha biracyaza bukebuke bisaba ngo tubanze turondera utundi tuntu dukora kugira umuziki nawo uzotwinjirize mu nyuma twawutanguye neza. Urahura n'abana habere ukanafasha kubego na cyane cyane icyo kintu twiyemeje kugira neza abana bo ngayo wacu nyene. So muri kano kazi kugakorana n'umuziki ntibigoye? Oya ntibigoye kabisa, icyo ari cyo cyose ugihaye umwanya wacu byose birakunda. Umwanya nko ngaha uhamara nk'umwanya ungana gute ku munsi dufate? Bono umuziki kubera nka twebwe tuba tukirondeza umuziki ntituwisunga ko cyane gose bisaba ngo tuwisunge kuri aka kazi nyene kaduha amafaranga yo gukora umuziki na cyane cyane agafaranga kabonetse ca dukora umuziki nawe nitwabona bigiye kumera neza umuziki nawe tuja tuwitaho cyane gose kugira turabe ko tubesha. Uhaye ukora kano kazi nusanga wibagiye umuziki canke ni kwa kuri nyene ugira ati nk'umuntu akirondeza ati umuziki none ushaka nka wikawusha? Oya ni bya bindi natanguye ndakubwira yuko umuziki ari amafaranga. Udafise amafaranga mu muziki wo mu Burundi nta kuntu kumenya gukora umuziki bisanga uba ufise amafaranga. Naco nicyo gituma nyene twaciye duhitamwo kwihangira imirimo kugira iduhe ayo mafaranga kugira ce dukora umuziki rero kugira bitangure neza. None umuntu acibaza kubera iki ukora umuziki kandi ufise na kano kazi? Oya no kuvuga twebwe ukuntu twavutse hari ukuntu usanga twavukanye impano yo kuririmba ariko iyo mpano ntiduhe nk'uburyo bwo kuyidevelopa tukavuga ati reka turabe ukuntu twikwihangira imirimo rero kugira turabe yuko twodevelopa iyo mpano twavukanye niko bimeze kabisa. Umuziki ukora kubwo kuwukunda mu majambo make cyane cyane ego umuziki ndawukunda kandi n'akazi kampa amafaranga yo gukora umuziki nabyo nyene ndabikunda ndagakunda nako nyene ego. So tugarutse mu muziki ibishasha wimirije ni vya mu muziki ndafise indirimbo mu gikoni niko dukunda kubyita twebwe muri studio ndafise indirimbo zishika nka zitatu nko mu minsi mikeya ndashoboye kubaha igikorwa gishasha ego. Izo ndirimbo zitatu wazikoreye he? Imwe nk'iyimirije gusohoka vuba? Imwe nayikoreye muri Mirire Makers, iyindi nayikorera muri Master Music, iyindi ndayikorera kwa X Effect. Ni zitatu. Muri zo zose ntakora birimo? Ni gwanje gusa kabisa. Ego. Ducishirizaho gato imwe muri izo giye gusohora twumve nabano bakiriya bawe bagende bumvise ko umustar. Ubwa mbere tukimenyana nabaye nk'ubonekewe kubw'urukundo winjiye muri je nanje ninjira muri wewe kubwo urukundo ruba rurakomeye none ubu numva inkuru
zituruka hirya no hino ziza zinshije umutima ziti sinkwitayeho ariko ibyo ntukabyumvirize habona abashaka kuduteranya kugira ngo tuvane umaze bace bahakorera. I don't want to make you sad, I don't want to make you cry, because I love you so much, girl, I'll never leave you. I don't wanna see you crying, I don't wanna see you trouble, I don't wanna see you, baby, I don't wanna live, I don't wanna live, I don't wanna live, I don't wanna live. Yeah. SUN-K. Merci sana bro. So none ko wavanze Kirundi ni n'icyongereza. Kubera umuntu abashaka indirimbo yiwe ishika kure iba nka international nk'abantu batumva nk'ikirundi cyo ngayo iwacu kugira nawo n'imiburiburi baramutse bayumvise bagerageza gutahuramwe amajambo make make umuntu yashoboye kuririmba. So inspiration y'indirimbo yavuye he? Nivyo wabayemo canke nivyo wabonye ahandi kuko urwo rukundo numva rurarenze. Yasi kuvuga yuko ari byo nabayemo ahubwo nukuvuga nibibaho ariko sivyo nabayemo je nibibaho. Habura iki none ngo bibemwe? Habura iki ngo bibemwe? Nihagera naje nzobibamwe. Nihagera nzobibamwe ariko birahari kuko twebwe abaririmbyi turirimba ibintu bihari bibaho. Ego tukaririmbira nk'abantu babirimwo kugira bace badufashe no kubigeza kure mu gihe baba ariko bararirimbira nk'abakunzi babo nk'utu tuntu tuba twaramaze kuba terekamwe nawe uravyumva sivye. Yeah, so SUN-K collab ngufise nke ntazo wimirije bo collab ndazimirije kabisa. Ego bo ndafise na collab ku ndirimbo nahereyeko kera nkitangura umuziki zirahari ariko no mu minsi mikeya ndashobora gusohora collab birashoboka. Be hari ryari utangura? Bo je natanguye umuziki kera tumara ryari neza na neza. Je natanguye umuziki muri 2012 ariko natanguriye umuziki muri groupe naririmbira muri groupe yitwa New Boys yakorera mu ntara ya Ngozi. Ego uroko kugasaka cyane gose. None uri ngahi Ngozi uravuye muri iyo groupe warimwo mbega munacibaza ko kiwa wacibandanya wenyene? Bo bivanye n'ukuntu abasore twakorana kera baciye bansiga ngaha mu gihugu cy'u Burundi bo baca baja hanze kurondera ubundi buzima cansigara ngaha mu Burundi ndi jenyene byaciye bisaba yuko ntaheba umuziki cambandanirizaho twari tugejeje. Nuko none uravye gura 2012 gushika muri 2020 bientôt imyaka 10 rakwira nikigigi gutuma ugikora umuziki ubona hariho umaze gushika intabwo umaze gutera? Bo je kubisanzwe ukuntu bimeze sinovuga ngo ndamaze gutera intambwe kubijanye n'uburyo mu bisanzwe. Ego kuko je ndacirondeza nta support ndaronka nta management. Ego ndacikorera ku ruhara rw'iwanje urumva ndi papa nkongera nk'imama. Ego yewe nuko ni SUN-K kuri K90 TV tuko tuganira kujyano ubuzima bwerekeye cyane bw'umuziki no twe duhereye cyane ariko kandi ukaba twamusanze naho ariko arakorera asanzwe ana asiga bigeme inzara nuko babivuga nko mu ijambo rimwe bavuga ko akazi ukora arakaye hari abashonyi ababaji we bavuga ko umuntu akora umwuga umwita manikirist. So nako byaje gute ngo gatangure ngo gakore ese ubwo ntiwakweze no masura meza muhorira hano? oya suko kwe bo nukuvuga kubisanzwe umuntu uwo ari we wese biravana n'ukuntu abashaka kubaho akaraba n'ukuntu byo mworohera kugira abeho mu myuga itandukanye
uwo kubisanzwe twe twarize amashuri sivyo turonka amadiplome ariko kubera ubuzi busa n'ubwabuze umuntu aca araba ukuntu yo kwihangira karimo kiwiwe kugira ashobore kubandanya n'amaproje yoba ari nko mu mutwe wiwe yoba yaratanguye kugira bandanye abaho neza. Ariko musi wa mbere utangura kano kazi cyangwa uyumvira kwiga kano kazi vyaje gute byatanguye gute? Bo aka kazi je narakabonye hariho abagenzi banje bagakora narakunda kuja guteramira ahantu bakorera cyane gose hama mbona menga ndabikunze kandi mbona menga birinjiza n'udufaranga nyene two kwibeshaho hama mbona yuko namenga nanje no gakora kugira nanje kamfashe mwiterambere ryanje rya kazoza. Udufaranga no twinjira ona tuza neza canke ni n'ibintu nyene byo guhenda henda? Oya ko bisanzwe ibintu bihari mu Burundi ubu umuntu yovuga ngo ni bya cyane gose uko biri kose umuntu arabishima nyene umuntu akira kubona yuko mu kujya umuntu atarenze kuja gusega umugenzi sibye kandi akabona n'ayandi maproje aguma aranguka nkuko yabishaka yuko ibintu byiwe bitegereza kugenda neza. Ego kugira umuana venga aberewe abayisofye nko kunkana gute kugira avenga hagira ati vraiment napendeje ati yansigiye bien iryo nibanga murumvikane murumvikana byo arabume n'amaso birumvikana si ibintu byo kuvugira kuri micro birumvikana. Ego nibanga murumvikana kweka barundi mufise ongeso guhisha amafaranga mwinjiza? Oya sukuyahisha kuko nkaha yaba bifise nk'ibiciro anje neraro bubona nka tarifu sibyo umwana je ameze neza asa neza nkaba nawe urabibona mena amaso sizinga nabandi wowe uzobona nk'iki kiganiro turiko turakorana na K19 bosho ndabahaye ikaze kwanza bazoza mwivuganire bazoza tuvuganire kandi akabeyi karoroje gose ntikavuna kabisa tuzovugana. None kugira ube umanicuriste ameze bien nkuko litubwiye bisaba kuba ufise nk'ibikoresho vya gute kuko umenga bisaba ibikoresho byinshi kuko si bose baza barondera rya bara rimwe ku nzara si bose baza barondera twogira tutingene ubikora ko? Ego icyo vuze ni icyo kibazo ni kiza cyane gose no kuvuga wariyemeje gukora nk'aka kazi biba bisaba yuko utegerezwa kumenya nk'ibintu bigezweho abana nko ba mu muji bakeneye kugira babegwe basohoke bameze neza batembere mu quartier basa neza cyane gose bo cyo wiyaranje ukabarondera nk'ibikoresho bigezeho amakurera agezeho kabasiga nyene ikurere zigezeho zimeze neza hama bakabona gutembera basa neza bameze neza. Ego mbe none nka bino mubasigiye ubu ambanye abimarana umwanya ungana gute canke ushaka kubinyarutsa nawe bikura ko nkajyana? Bo biravana n'ukuntu abashaka nko kubinyarutsa kuko abana bo ngaha mu muji urabizi ntibakunda nk'ibintu bibarambira ko babashaka utuntu tugumanye ne turi update nawe uravyumva bo no kuvuga hariho nk'ushobora nko kwimarana nk'indwi zibiri canke indwi imwe bivana n'ukuntu ababishaka canke bikavana abona atakanya afisa avuga ati jenje guhindura ashobora kubimarana nk'ukwezi kurahera biriko. Ego ngira ngo urafise akajambo kanyumubwira baba abashobora kuza hano baba abakunda umuziki wawe kwagize Imana tukagusanga no ku kazi ufise n'ubuzi bubiri urabona ko twabiganiye vyose? Ego bo je nkora ubuzi bubiri nko kubivuze nyene ndakora aka kazi ka manicuriste nkongera nkakora n'umuziki bo no kuvuga nk'umuntu ashaka ko ndamugirira neza ndamusigira inzara bien nkamubandika nkamuziga kajere kameze neza akaguma asa neza bo yonsanga ngaha kuri nefu mu Nyakabiga ya kabiri canke akandondera nko ku mbuga nsanzwe nkoresha ku izina rya SUN-K New Boy bo intuze Facebook ni SUN-K New Boy, Instagram ni SUN-K New Boy, bo YouTube ni SUN-K New Boy. Bo yoca nyandikira hanyuma tukaca tubandanye tubiganira ko nyene bo mu bizanye n'umuziki naho
boyo ncekinga nyene muri YouTube ni SUN-K New Boy nkuko nabivuze. Hanyuma akaca akora subscribe kuri channel yanje ya SUN-K New Boy, ego akakumviriza n'ibikorwa byanje, akagira jeme, agira na partage na commentaire ntibagiye. Hanyuma ibintu bikaca bibandanya bimeze neza. Ego. So merci sana, twe kumwe na SUN-K, SUN-K umuririmvyi akongera n'ufasha bigenewe kuberwa ni K9 TV, twako twashikiriza kino kiganiro. Turashimye cyane abakurikiranye kino kiganiro twagiranye, umva ko ibintu bitaba avyoshe kwa ririmbyi arabafatanya n'ibindi myuga, cyane cyane abantu bakaba ko bararondeza nko yabivuze. Nuko mwanda mugira subscribe, like na comment, muduhe feedback zanyu kuri K9 TV, mugire umusi mwiza. Ciao.